Amahoro y'Imana bane namwe turabakunda gose cyane muri kubona Chimamanda Moses Imana ibaho umugisha. Nta byinshi ngombye kuvuga ariko hano nari ngomba bereke kino kintu cyo nagomba kwerekaho cyane nagomba kubivugaho ni iki. Jewe ndemera ko ibi bavuga ngo mu Burundi vya 2040 2060 koko je ndemera yuko ari nibinyoma ahubwo mbere je n'ubisire umuneka avuga ngo yambona kazoza n'ubisire umuneka arabivuga iwanje numva nishavu kuko nze ko ari ibintu vya fake kwera mbize ko ari ibintu vy'ububeshi ko atari ukuri kuko nivyo bamamwo nta ni aho mbona buriko barahera nta naho mbona buriko biragana. Rero gatoya hano nari maze igihe ndiko ndihenda ahubwo kuko nahora nihenda nkavuga ko ijya ndege y'u Burundi igungaraye muri garage nahora mbeshe nkavuga ko kari bihumba kari miliyoni 370 ahubwo nasanze ari bihumbi 500 buri mwaka batanga kandi ivyo bihumbi 500 ari ugiye guharura reka ndaba nk'ibihumbi 500 tugize imyaka 11 zabone nk'imiliyaridi ibihumbi 5 maybe n'ibihumbi 500 ya zabari nk'imiliyaridi ibihumbi 5 niko tuvuge ni kuvuga muri iyo myaka yose rero ni miliyaridi ibihumbi 5 bamaze gusesagura bavuga ko indege barimwo bayiriha ariko iyo ndege tutarageraho mu myaka 5 ishize iheze mu Burundi hadutse icaduka ngo nishira hamwe rivuga yuko rigomba kuzana indege mu Burundi ngo kandi nyinshi zikora neza reka manza mu vyumvuriza ubu byose l'aviation intérieure nayo iri mu bintu biteza imbere ibihugu byabo. Rero nagamaze mushikanganje yuko muri ano magistrasi akora ategekanya ko ni aviation intérieure muri aya ma infrastructure ko bagomba gukora ko c'est tenu en compte. Amachaka binikijanye na patrimoine aéroportuaire kujanye n'indege hariho indege twamatuvota budget y'imiliyoni 500 y'amarundi pour l'entretien nagira mbaze yakwa mushikiranganje iyo ndege aho yo biri actuellement ko tageze kumva kumenga yageze kubiri igeze no muri Espagne tumva cyo biri kirakora nuko yo baragarutse nico biri kirafasha. Okay, mu majambo make arinza baza ngo nimba yaragarutse canke nico biri kirafasha yaba yaragarutse na wene aba yarayibonye yuko yagarutse. Murumva vya ndimana yakoze intukira uyu n'umushikiranganje umudepite arabaza ngo umenga amatwa dusumira kuko nabo ntabwo babizi kandi arabivuze yuko ngaha buri mwaka batanga ibihumbi 500 by'amarundi imiliyoni 500 ahubwo ni miliyoni 500 miliyoni 500 miliyoni 500 z'amarundi ngiyo ndege bagende bayikoresha. Mwumviriza amafaranga yose ingenangana iyo bayashira hamwe bakayashira hamwe Uburundi tubatwara rose ndege mugabo ni vya muri ndiko mari imisi ndiko ndababwira kugira ngo ndabacishe akenge abadede n'amabandi tabari kubesha none mbonera kure ngano muvuga ko genda umwasi w'igihugu ko ndikijuju none mwegi imbonera kure nimba mutari bijuju nimba mwegi imbonera kure nimba mutari abasazi koko mwegi imbonera kure nimba mwimera abadede ko bakomeye cyane ko bari n'ubwenge iyi ndege iraha iri he iramajahe ko muhazi mwe ko muri imbonera kure none iri he ino ndege imyaka 11 imiliyoni 500 baguma batanga nuko nyene reka president nawe hano bamubagire ngene yasubije. Iyo ndege irakoteshejwe canke yaragurishijwe ikoteshejwe he yinjiza ngahe? Shimye ko abikurikiranye cyane kuko nogira indege igumi ihagaze ku kibuga c'indege ikarindira ko umukuru w'igihugu azofata urugendo ngiranga abantu ntibazi indege igende hariho ibirometero igiye itegereza gusubirwamo ibe yicaye hariho amasaha imaze itegereza gusubirwamo wapfa muyisubiramwo rero yakoze rero iyo ndege nico itumwe n'amashikiranganje yafashe umugambi ikavuga iti tuyishire aho boza barayikoresha amahera azoyikora akabavuye muri iyo nyene
hanyuma rero nari nababwiye mwarigeze kukimbaza yuko basanze hariho defo ifise ugiye Madrid n'ubu yisangaho. Yesu ndagushima wagaruye umugabo wanjye umutima wanjye ugaruka mu nda. Hello. jewe hari igihe nibaza yuko abadede bana batuyoboye bakekeranya yuko bayoboye abana mu mutwe, ariko ndabitahura kubera imbonerakure nyinshi ni nk'abana mu mutwe, ntabwo ari bose ariko ni nk'abana mu mutwe. Namushake muntu uke imbonerakure ntacyo dupfa abana ba mama, ntacyo dupfa vrema nk'abantu bazima. Mwumva ikirundi mukurikire ino mvugo ya perezida navuze, ni ibintu bidahuye bita kudendekanya kuvuga. Hano uko nibagiye gucamo kakanda avuga ati twebwe turemera gutira, barakunda yuko dutira. Urumva Madrid ihagaze ngaho itari kirakora ngo urumva iri kirakora ngo iraporosoma ihagaze iraporosoma ngo urumva ngo twagihicuje ntare kugira ngo bafume baraduha makemake ngo bayisanganye defo. Urumva ngo ugiye wisangayo mugabo batanga amafaranga ngo barimwe bayikora. Sinzi koko nimba ari ivyo, ariko nimba ari ivyo abategetsi bacu baba ari bo bantu nakeka kakenge ko bakadatonza ku murongo neza. Nimba ari ivyo hano ndabize ko atari ivyo barahiriye nkamwe bino bintu ari ivyo. So nk'abantu muvuga ngo muri n'abakunzi b'u Burundi, izi mvugo murazemera? Abavuga ko muri abakunzi b'u Burundi ibi bitekerezo hano muravyemera? Reka ndabereka abandi bantu baje baduhenda mu myaka 5 ishize ngo bagomba batuzanira indege, baramugaburira bakamukuza, hanyuma amaze gukura akaguruka. Natwe nuko ndirishira hamwe nuko riravutse uyu munsi, rivutse uyu munsi rirabise iminsi rizobaza rikisunganya rigakura uburyo bugashira uburyo bwose mu kibanza kugira ngo butangure gukora. Iki gihe mugani kizoba kirekire kandi zindege wese mugomba zabone zizoboneka, zibuzwa n'iki kuboneka, zizoboneka nyene. Noneho wafata amashira hamwe abiri ere buri nasoje ukayashira hamwe utaboneye ibitero uri kuraje. Irishira hamwe nishira hamwe rikuru cyane mu mashira hamwe manini mu Burundi bizoba rihari, kandi n'uburyo bwose bukenewe buzoboneka kugira ngo ritere imbere n'izo ndege ziboneke. Turi kwisi hamwe n'abandi, turi kwisi turazi uburyo bwose bakoreramo kugira baronke izi ndege. Kuvuga twebwe ngo tuzoca tugenda tugure Boeing tuzokurikiza uburyo bwose abandi bakoresha, ko bazijya nyinshi ziguruka. Hariho muri Sabenore ngahangira arabizi nyinshi zijya ziguruka. Kuvuga ko yanditse ko Uganda Airlines yayiguze 100% ari uburyo bwinshi butekekanijwe kugira umuntu aronke indege. Aha rero ni muhumure ko Burundi Airlines yavutse niteka ku Burundi nizina mu makungu, nizo ndege zizoboneka. Abakozi bazoguma hamwe kontra zobashasha, none ko baharani kontra n'abantu bayere babo ubunye batazoba kihari, bazosinya amakontra amashasha mugabo bazogumaho mugabo basinya amakontra amashasha. Nibaza ko biraba aviation ya aeroport tazagura bi societe nshasha, kuko bajya hari ama service ya aeroport atakorwa na Aeroburundi na Sobujeya, mugabo bagira amakontra n'abandi bantu bagashobora kubaha ibikenewe. Ibyo biraba aviation civile, biraba kompanye ya transport aérien. Nubwo mubanza mutwera kuri zinga muri journaliste murazi nimuduhe ivyiyumviro twera kuri zinga, muduhe ivyiyumviro namwe muri abarundi tukaba bandi tuterera ivyiyumviro muvuga uti byiza mwera kuri 2 canke 10. Ikibazo namwe ndakibahaye nimucige nitwasubira guhura muzombarire muti ca kibazo twaracize hamwe ubu tubabwira ko mugura indege zingana gutya. Aba nabo baragiye ngaho baratubasha ko baguma bagura indege, baraguruka baguma bazana indege amakompanyi nabyo ne hazi imyaka 5 narababwiye nti kindi kinyoma mbonera ko ziranuka simbwa ngo ndumubeshe. Narababwiye ki kari kinyoma ko zo ndege zidahari, nta kimwe ngaho baratwemerera baratugezaho gifadika kiboneka igiziga nkuko nababwiye bwa mbere bya 2040 bya 2060 bijya mu marambikasi ikijya nije ni politique y'abadede. Bana bazahe bisaze banapfuye, nta n'umugambi n'umwe bakugirira wo kugeza hiyo. Nta namwe Burundi buriko burake ntawo buriko buragana.
impamvu twe turabikora bino bintu kugira ngo bikubita gashi babone yuko atahantu bari kubaganisha igihugu nimba ari abahinduka bahinduke natwe tubone igihugu gisa neza nkuko abandi kuko imyaka irimo tujana bo barimo birira natwe turimo turagogwa kandi bandi bariko biteza imbere nta mpamvu yo guhitana ibinebwe ngo biyobore igihugu abari ivyo tureka kandi abashoboye kuyobora bariho ivyo ntibibaho kuko igihugu sishaki bare ko umuryango umwe igihugu nishatwe twese abarundi tugomba kukivugira ufise umunwa vuga ufise inkoni hushura ufise icyo terera twese dukoreshe mu buryo bufadika kugira ngo igihugu cyacu kigaruke ku murongo si kuvuga ngo nukumana amaza ngo igihugu cyamvyaye no ni kubivuga kugira ngo bane bayobozi bacu ba fake bagire n'isoni nizimbonera ko zishigikira bino binyoma zigire n'isoni nta Burundi nange nta nubwo je mbwa ngo nankabo badede mugabo kuyobora ntabwo babizi wumva yuko niki cyari kinyoma hanyuma kugira ngo tugere ku musozo reka ndabumishe kano kantu Sosiyete Nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair yatangaje ko umubare w'indege yari ifite hiyongereyemo Boeing 737-802. Amakuru Rwanda yashyize hanze tariki ya 27 Kanama 2025 avuga ko imwe muri izi ndege yageze mu Rwanda mu ntangiriro za Kanama 2025 ndetse yatangiye gukora ingendo mu Gindi yahageze mu ijoro rishyira kwa gatatu iki cyumweru. Buri imwe muri izi ndege ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 174 zizifashishwa mu byerekezo bya hafi n'ibyo mu ntera igereranyije. Mu ndege Rwandair isanganywe harimo Airbus A330-300 imwe, Airbus A330-200 ebyiri, Boeing 737-800NG esheshatu, Bombardier Q-400 Next Gen ebyiri, Bombardier CRJ-900 Next Gen ebyiri na Boeing 737-700 NG imwe. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi muri Rwandair Fuad Konai mu kiganiro aherutse kugirana na Igihe yari yakomoje kuri izi ndege ndetse avuga ko hari n'indi ndege ya Airbus iyi sosiyete izabona mu minsi ya vuba mbere y'uko Nzeri irangira. Yavuze ko biteguye kandi bafite icyizere ko umwaka utaha bazaba bongereye ubushobozi bw'ingendo bakora ndetse n'abantu bashobora gutwara. Yakomeje avuga ko mu myaka 5 iri imbere intego ya Rwandair ari ukwagura ibikorwa haba ku rwego rw'ibyerekezo by'ingendo no mu rwego rw'ubwiza bwa serivisi itanga. Icyerekezo cya Rwandair nuko Kigali ibi gicumbi cy'indege muri Afrika nkuko Dubai imeze ku rwego mpuzamahanga. Fuad yavuze ko ibi bisaba kongera indege, kongera ibyerekezo no kunoza inzira abagenzi banyuramo kuva baguze itike kugera aho bagiye. Byose bigomba gusiga uburambe budasanzwe. Ngira ngo hano mwavyumvise. Twebwe gusa ibintu dushoboye ngaho mu Burundi hamwe muri aba badede nibi. Akomeye. Iyo mana dusengira komeye. Imana itabura guseruka. Imana y'ubwasenge. Iyo mana dusengira komeye. Ivyo vyamara kurangira tugace twigira gutuka abagenzi bacu tubaririmbira ngo iyo mihimbira sara abana barindire iyo myaka 500 ngo niyenda 500 iyo mihimbira sara. Ubu burofa rero nibwo dushoboye umenga turi abana umenga ibintu byose dukora ntituziho tuva niyo tuja imipango umenga ntabwo tuyizi ibi bikorwa umenga ntituzi ibikorwa tugomba gukora ivyo ari vyo ivyo tuvuga umenga ntabwo bipanza ku murongo ariko mugende muri abana bandi ivyo barimwo u Rwanda ivyo rurimo u Rwanda rurimo gwiyubaka rurimo gwiteza imbere imibereho myiza ibikorwa remezo guhiganwa n'ibindi bihugu kugera kure
kuzamura murantunga kuzamura inyubako, kuzamura ibikorwa rugendo, kubaka igihugu, kuzana amashuri meza, ibitaro vyiza, interinete, amazi, amashanyarazi, amabarabara, amagorofa, ibintu byose bitwenza bigizweho. Nivyo u Rwanda rutekereza. Mbwa natwe kumenga mu Burundi umutwe uracuramye. Barundi Barundi kazi hamwe n'abantu batuyoboye mu Burundi. Murimo mwonona generation iri mu myaka iri imbere. Murimo mukenesha uburundi mu myaka iri imbere. Muriko mushira mu kaga uburundi mu myaka iri imbere. Naho mu Burundi bavuga ngo amafaranga yababuze, navyumva nkabitahura muvuze ko amafaranga abuze, mugabo nta kuntu mu Burundi amafaranga yabura natwe abarundi tugaca tubura n'umutwe. Sinumva uburyo amafaranga yabura n'abategetsi bugaca babura n'umutwe. Kuva mu buri faranga mugabo ufise mu mutwe, kandi ufise mu mutwe hazima iterambere vyanka vyakunda urigeraho. Kuko sinatwibaza ko mu Burundi twaba dufise mu mutwe hazima tukaguma muri ibintu by'akajagari gusa byo gutamba umenga ni ivyana bigiye kwiga muri Sunday school. Ibintu byose n'umwanda. Ahantu banyuze inyuma ubona ari umwanda. Abanyagihugu bagendana ngaho ubona ari umwanda. Mu nzego zikuru na kajagari. Sa protokole na kajagari. Ibibarabara ntavyo, indege ntavyo, amashuri ntayo, ibitaro ntavyo, internet ntayo, isukare ntayo, amatara ntayo, ikikaba igitoro ntaco, ifaranga ntaryo, guhana ntibabizi, n'ibindi vyinshi. Ejo bundi ngaha perezida bamubwiye ngo nahane acabishura ngo muhinduka mudahinduka ntaho ndabafise ndabashira kuko ndazi ko nabazoza arico kiri maze kurobanura ugiye kinganira urumva niwe yabare kuyati bahinduka badahinduka nafise abashira yabahaye ingufu zo gukomeza biyiba hama twarangiza ngo turagomba ko igihugu cy'u Burundi cyo tera imbere. Nyamba koko tugomba gutera imbere hakenerwa impinduka mu gihugu, tugomba ko igihugu gitera imbere, tugomba ko hari ibintu bihinduka kaba mu mvugo no mu myitwarire. Atari uko naho ndabona yuko Burundi busiga buteye isoni. Hari igihe rimwe na rimwe uri no mu mahanga utinya kuvuga uti ndo Murundi bivanye n'izi mvugo no kuntu bitwara no kuntu basa no kuntu umenga nabantu umenga bari mu kirobere, umenga igihugu bakigize ici kirobere, umenga bari mu ishamba. Kuko uri mu ishamba n'abatipfuriza z'ishamba. Uri mu ishamba agomba ranagituma muko agombye. N'igihugu naco bagifashe nko kumenga ni kirobere bariko barayobora. Mu gihe niba mudashoboye kuyobora, nimuhamagara abandi bantu bashoboye kuyobora babafashe. Canke naho bibananiye muveho. Mwitwaza ngo carabavunye ngo twarakigwaniye, erega muzopfa na muvuga ngo manakigwaniye. Muzopfa nabwo muzoguma iteka ryose. Ntabwo muzoburamba iteka ryose. Ntabwo muzoguma ku butegetsi iteka ryose. Nyamuvuga ngo manakigwaniye niho mwamara gupfa n'igihugu kizoca gipfa ngaho ngo manakigwaniye. Erega harabandi bazoza ngaho ugasanga mbere bayoboye neza kubarusha namweke. Urazi ko ngamba muri ko umuntu nabarundi mu mitwe, umuntu nabarundi mu mitwe kuko nabavuka bakura baca bakura mu mutwe ari abantu baciriritse. Ugiye umuntu akwica uhagaza n'umuntu mubi. Mudashoboye murahava hanyuma abandi bashoboye bagomane kuyobora igihugu neza baje bacikorera. Kuko nta kuntu mwamufise imitwe ivuga ngo biba batiba ngo ntawo mubashira ngo nabandi boza bameze uko nyene. Kaje nimba tacu bamaza abo bantu. Hari abandi bafise icizere cyo guteza igihugu imbere. Atari mege muri ko maraconona. Biramara amaje kubona duturanye n'abantu biteza imbere kandi abantu boguruse twashobora kubigiraho nko mu Rwanda mugaba tukaguma tuzeze tangu iyo mana irakomeye aho twasengeye ngaha mugaba tukoma dukenye